Ku munsi ugira kabiri w'uruganda rwo kwihweza ibikorwa vyaranguwe mu mezi atandatu, Ambasaderi Ntahogwaruye Bikebako Gerard, umuhanuzi w'ubuhinga mu bushikiranganji bw'imigenderanire n'ayandi makungu, yamenyesheje ko uwo mugambi w'igisata ca ONU kijejwe iterambere kwari uguca hirya no hino ku bibazo wahuye navyo mu mezi atandatu aheze, hakaba hizwe uko bagiye kubitorera inyishu hamwe n'ivyo basezeranye mu mezi atandatu asigaye. Uwo mugambi nuko bwa mbere twobanza gushima ko twashoboye gukoranira hamwe kuri uru ruganda kugira ngo twihweze ivyo twumvikanye aho bigeze mu gushirwa mu ngiro. Mugabo rero twese hamwe twaravye muri aya mezi atandatu aheze, twabonye yuko nta kintu kinini kirakogwa muri uwo mugambi. Hari ibibazo bitari bike, ivyo bibazo rero twabiciye hirya no hino, turabona uburyo dushobora kubitoreramwo inyishu n'ukuntu ivyo twasezeranye muri aya mezi make asigaye atandatu dushobora kongera kubishira mu ngiro. Ibibazo ahanini nyamukuru ni ibibazo bijanye n'ukuntu abantu batari bwamenye neza uko PNID ishobora kuba ikora. Uwo mugambi abajejwe kuwushira mu ngiro mu bushikiranganji butandukanye batashoboye gutomokerwa neza ukuntu bategura amadosiye n'ukuntu bashobora kuwushira mu ngiro. Ico ni ikintu kigira kabiri. Hanyuma ikindi kigira gatatu ni uko amasezerano y'ubushikiranganji bumwe bumwe na PNID yagiye arateba. Rero ayo masezerano amaje guteba mu gisata iki na kiriya, uca usanga ubwo bushikiranganji butanguye ibikorwa butevye. Twasanze ko hariho ubushikiranganji bumwe bumwe bwateye k'igikumu ku migambi imwe imwe bategereza kurangurana na PNID nko mu kwezi kwa gatanu canke mu kwezi kwa kane. Uca ubona yuko rero ubu tutoshobora kuvuga yuko ivyo bikorwa vyoba vyarakozwe. Ni ukuvuga vyacerewe kubera ivyo nyene vyo kutamenya gukorana na PNID canke naho gusinya amasezerano hakiri kare kugira ngo ibikorwa bitangure hakiri kare. Ariko uyu munsi twariko tugirira inama hamwe turaba ivyakunze, ibitashobotse n'ukuntu dushobora kubitunganya muri aya mezi atandatu aza. Ambasaderi Ntahogwaruye Bikebako Gerard yasozereye avuga ko ku wundi mwihwezo uzoba mu kwezi kwa Kigarama bazoba bamaze kubona ko hariho ivyarangutse kurusha aya mezi aheze.